Ubugeni hagati y'umukene n'umutunzi ntiburama. Ndabisubiramwo okazu utoba wavyumvise, navuze nti ubugeni hagati y'umukene n'umutunzi ntiburama. Kumbure wombaza ati mbega kubera iki ubwo bugeni budashobora kurama? Nivyo tugiye kuvugana muri kano ka video gato. Ukaba uri mushasha, je nitwa Jeff Habyarimana, akaba ariho ukitubona, ndaguhaye ikaze kandi ndaguhaye ikaze na wewe tumaranye imisi. Ukaba utarabikora ariko ndagusavye ucumanuka ngaho hepfo ucukora subscribe, ndagushimiye cane. Hanyuma wongere uactive na cloche de notification, ucukora kuri kajya gakengeri. Niwumva ivyo turiko turavuga bikuryoheye, wongere uduhe na like kugira ngo algorithm ya YouTube ishobore kubona yuko abantu bakunda ivyo tuba turiko turashirako. Hanyuma rero uhejeje uce wicara gatoyi kugira ngo dushobore kuganira muri kano kanya gatoyi. Let's go. Neza rero yuko wamaze gukora subscribe ngaha hepfo, hanyuma reka tubandanye. Nariko ndavuga yuko ubukwe canke ubugeni hagati y'umukene n'umutunzi usanga butarama. Ubutandukane buri hagati y'abatunzi n'abakene ntibugarukira gusa ku mafaranga umukene afise canke ku mafaranga umutunzi aba afise, ariko na cane cane ubu butandukane ubusanga kuri mindset canke mu vyiyumviro, mbere n'ukuntu bashobora gukoresha amafaranga. Kuko ukuntu umutunzi abona amafaranga n'ukuntu umukene abona amafaranga ni ibintu bibiri bitandukanye, ni bitandukanye. Impwemu rero z'aba bantu, umutunzi n'umukene, usanga ari impwemu zitandukanye cane gose. Abatunzi bagendana n'abatunzi, ivyo bintu ndabizi yuko mubizi. Abatunzi bagendana n'abatunzi, abakene nabo bagendana n'abakene. Hariho umuntu yavuze ngo show me 5 people who you hang out with, I will tell you who you are. Iki kintu ni kimenyetso gikomeye cyane gose, ariko reka ndakubwire gatoyi. Sinzi yuko nawe umaze kubibona, sinzi yuko nawe umaze kubigerageza. Uzorabe muri buno buzima dusanzwe tubamwo, uvyibushe usanga bariko baragendana n'uvyibushe, abonze usanga bariko baragendana n'abonze, ababaye abanyuma mu ishure usanga bariko baragendana n'ababaye abanyuma mu ishure, abagira siporo bamwe b'abahungu ushobora gusanga ari abagangi, canke b'abakobwa bakunda siporo usanga bariko baragendana n'abandi bakobwa canke n'abandi bahungu bakunda siporo. Abirabura usanga bariko baragendana n'abandi bantu birabura. Abatunzi nabo nabivuze hariya hejuru usanga bariko baragendana n'abatunzi. Abakene nabo bari muri ligi imwe canke basangiye ubwo bukene usanga nabo nyene bariko baragendana. Abarimyi usanga bagendana n'abandi barimyi bagenzi babo. Abakatolika usanga bagendana n'abakatolika bagenzi babo. Abaporoti usanga bagendana gutyo n'abaporoti bagenzi babo. Nuko bimeze rero, nturonderere ukuri kure. Kenshi vy'ukuri umukene n'umutunzi usanga hari ibintu vyinshi cyane bibatandukanya. Novuga yuko usanga hari infose canke ikinogo kininiya usanga kibatandukanya. Hariho abahungu usanga abahungu b'ababogare ariko ugasanga n'abakene. Hanyuma rero nk'abahungu hari igihe aca yibwira ati kumbure buno bukene bwanje buzomagwa ari uko ndondeye umukobwa ashobora kuba atunze, iwabo bashobora kuba batunze, bashobora kuba bafise ibintu, bashobora kuba bafise amazu, bashobora kuba bafise amamodoka, bafise amazu menshi. Kumbure na jewe ninagira mariage nawe canke nagira ubukwe nawe bazoca bangabira inzu imwe muri zijya bafise, hanyuma bongere bampe business. Barabigerageje kenshi, ariko uno munsi ugerageje ukaraba abo bantu usanga bari hehe. Hariho n'abakobwa benshi, abakobwa b'ivyuki nkuko bavuga, abakobwa beza, abakobwa usanga bararemwe neza, usanga ameze neza, ariko ugasanga arakenye. Uti rero jewe ndi umukobwa akenye, mva mu muryango ukenye ataco dufise, ariko mbona yuko hamwe nogira ubukwe n'umuhungu atunze na jewe noca ntunga. Ubutunzi si ingwara yandukira ngo ni kubera muba mwaryamanye n'umuntu.
muvyumve neza, ubutunzi si ingwara yandukira ngo kubera mwaryamanye n'umuntu canke ngo kubera mwubakanye, kuko umuntu murabizi yuko umuntu ashobora kwigira, umuntu ashobora guhisha ingeso akavuga ati reka nyegeze inzara umwaka umwe imyaka ibiri, mugabo hari ikindi kintu ashobora kuba arondera muri ubwo bugeni aba yagize, muri ubwo bukwe aba yagize. Kenshi na kenshi murasanga izo ngo zica zisambuka. Reka rero ndakubwire ikintu kimwe, abatunzi babona yuko amafaranga ari igikoresho kibatuma baduga. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko amafaranga ku batunzi ni nk'imbuto. Imbuto iyo ugiye kuzitera ahantu haba mu murima ziramera hama zikaba nyinshi. Iyo ushize nk'amafaranga mu kintu, kuvuga yuko abatunzi bo biyumvira investissement, biyumvira gushira amafaranga mu kintu, hanyuma ico kintu naco kizozana ico bita inyungu. Abakene bo biyumvira yuko amafaranga ari ikintu gisanzwe, amafaranga ni ikintu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kuronka vya bindi umutima wiwe uba wifuza, ashobore gufungura neza, ashobore kurya, ashobore kunywa, ashobore kwinezereza mu buryo bwose ashobora kwinezereza. Nukuvuga kugenda ahantu hazimvye wanashaka ugasanga ariko aranywa ibintu bizimvye, ugasanga ariko ararya ibintu bizimvye, ugasanga ariko ararya vya bindi atigeze arya. Muravyumva? Sinzi ko muriko murantahura, vya bindi atigeze arya. Nico gituma kenshi hariho abakene bashobora kuva mu bukene hama bakongera bagatunga. Aba ni sawa kuko baba ariko barirondeza, kandi n'igihe aba ariko arirondeza hariho igihe ashobora kwisonzesha akavuga ati reka nisonzeshe umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itanu, imyaka 10, ndibona nzoba ndi hariya. Ariko umukene wewe, umukene abuze ya mindset, uwo rero n'umukene ruhebwa. Uwo mukene ruhebwa nabikoze ko video kumbure agasanga taratahura umukene uruhebwa uwo ari we, wosubira inyuma ukaraba ama video nakoze nagiye ndabivuga. Umukene ruhebwa wewe rero igihe aronse amafaranga, nawe womuha imiliyoni 10 kumbure, izo miliyoni 10 arizo yarakeneye kugira ngo ashobore kuronka wa mutahe wo kugira ngo ashobore gutangura ya business yiwe, canke wa mutahe ushobora gutangura wa mugambi yarafise, ya projet yaramaranye imisi mu mpapuro. Hariho igihe adashoka guca afata ayo mafaranga ngo yashire muri ya business yarashaka gukora canke muri ya project yarashaka gukora, ahubwo ikintu ca mbere gitangura ari ukumanza kwinezereza. Amanze aguremwo impuzu nziza, amanze aguremwo imodoka nziza, amanze agende anywemwo mu bubare gusa neza bumeze neza, amanze agende yifotoza ari kuri ya beach nziza, amanze yifotoza ari muri ya modoka nziza yagura, amanze yifotozanye ari kumwe n'abagenzi yabakubise tourne. Ugasanga imbere yo kwiyumvira investissement amaza kwiyumvira vya bindi bimaza kumuryohera mu mutima wiwe. Wewe umukene wa ruhebwa ukuntu ameze, aronse amafaranga ashaka yaheze ubwo nyene, ashaka here kuko abona yuko ku munsi w'ejo canke hirya y'ejo ashobora kuronka handi mafaranga. Ariko ntiyibaze yuko amafaranga kubisanzwe ni nk'irobine urashobora kuyugura uno munsi hanyuma ejo ikaba yugaye. Kumbu aho uri kuraronkera uno munsi ejo hashobora kuba hugaye. Nico gituma abatunzi bobo barakoresha n'umwanya bakavuga bati yes, I'm getting money today but I don't know that tomorrow nzoba ndiko ndaronka ayo mafaranga. Nukuvuga baragegeza bagakoresha umwanya bakaronka entere ikwiye mu burya mwanya, hanyuma akavuga ati naho vyohera ndabizi yuko noca ntangura kiriya kindi. Ariko umukene wewe ruhebwa avuga ati uno musi ndaronse ndabizi yuko neja zoza muri buno buryo nyene, na hirya zoza no mu kwezi kuza no mu myaka izoza. Ugaca usanga rero ivyo bigutuma uguma uri wa mukene. Urumva yuko na cyane ari hehe, ari mu mutwe. Aba bantu babiri rero, umukene n'umutunzi, muravyumva yuko ari abantu babiri baba batandukanye cyane, na cyane ku vyiyumviro baba bafise. Umwe abashaka kwinezereza, abashaka kugura impuzu nziza kubera ashitse mu rugo kumbure, mu rugo vyuzuye, mu rugo rumeze neza, abashaka bagure imodoka nziza kumbure, ashaka kuvuga ati madam akaduga siko dushobora kuguma tugiramo, reka tugure imodoka nziza. Kumbure ashobora kuba ariko aragira imodoka y'imiliyoni 10, mwavuga ati oya ibi ntibitubereye twebwe vraiment
reka tugure imodoka iboneka, imodoka y'imiliyoni 100, imodoka y'imiliyoni 250, Range Rover ya 250,000 euro canke 250,000 dollars. Urumva tugure Range Rover, tugure imodoka nyene iboneka yuko turi mu kibanza cacu, yuko turabatunzi. Ariko wa mukobwa w'umutunzi nawe canke wa muhungu w'umutunzi akavuga ati bo aya mafaranga ndayinvestishije mu kintu miliyoni 250 by'amayero canke 250 by'amadolari, ndabishize mu kintu mu myaka 2 canke mu myaka 3 canke mu myaka 5 nzoba mfise imiliyoni 3 z'amayero canke imiliyoni 5 z'amayero canke imiliyoni 5 z'amadolari canke imiliyoni 10 z'amadolari. Muravyumva yuko hariho incompatibility. Abo bantu babiri umwe ashaka ibimunezera ubwo nyene kubera yashitse mu bwuzuye, nta mpamvu yo kuguma yisonzesheje, nta mpamvu yo kuguma ashira amafaranga mu bintu, nta mpamvu yo kutambara neza, nta mpamvu yo kutisanzura, nta mpamvu yo kutinezera, nta mpamvu yo gusohokera muri kakabare k'abantu batunze, nta mpamvu yo kwigumya. Urumva waze aje afise inzara, ariko uwundi nawe abona yuko ari ibintu bisanzwe, amazemo imyaka myinshi, amafaranga arabona yuko ari igikoresho, ni igikoresho cyane cyane cyo kuinvestisa, ni igikoresho cyane cyane cyo gutera n'imbuto nababwiye, akayitera kugira ngo azokwimbure byinshi, ariko uwundi nawe ugasanga n'amafaranga yo kwinezeza. Muravyumva yuko abo bantu babiri rero kenshi na kenshi igica kiba ugo rugo ruca rusenyuka, ugo rugo ruca rugirante, ruca rusenyuka. Reka ndaguhe devoir gatoyi, reka ndaguhe ikigwa gatoyi uzogende urabe. Basore benshi n'inkumi benshi bagiye mu ngo bakurikiye ikintu, uzorabe umwanya barumazemo ugo rugo, uzorabe umwanya barumazemo ugo rugo, uwo mwanya usanga ari mutoyi cyane. Ariko muri cyagihe abantu babiri bagiye hamwe bakavuga bati ntacyo tufise kumbure, ntacyo turagira, reka dutegure ubukwe, hanyuma dushobore gutegura ubukwe, tubane, hanyuma turonderere hamwe, reka tuzane inguvu zacu tuzishire hamwe, hanyuma tuje mu kintu, hanyuma dukore. Abo bantu uzorabe kenshi bazoshika kure. Ariko umwe aje avuga ati birahari, nshikiye mu bwuzuye, hari n'igihe uwo muntu abazanye wa mutwe yanda yo kurya bya bintu byo kuvuga bati nshaka kwinezereza gusa, ariko ntazane ivyumviro byo kugwiza za mbuto yasanzeho ya mafaranga, ivyumviro byo kugwiza ya mafaranga, ahubwo azanye ivyumviro byo kujya mbere no mu mutaho, ugasanga basubiye gukoroka. Rero igihe kenshi usanga uwo muntu umwe muri abo babiri kumbure wa mutunzi agize ibishobisho kenshi arahagwa, ugasanga umwanya wose aguma atanga amahera, ariko kenshi ingo nk'izi zirateba zigasenyuka. Rero nkaba ndagushimiye cyane, nibaza yuko iyi message mwayumvise, kandi ukaba utavyemera kumbure ivyo mvuze canke ufise icyo bivuga ko numbwire ngaha muri commentaire. Ariko ibi mvuze ndabivuze kumbure maze kubibona kenshi, nawe kumbure urashobora kuvuga ati reka niyumvire kuri iki kintu umuntu avuze, hanyuma ushishoze urondere uvuga ati reka nanje ndabe ngaha mu kibano, reka nanje ndabe hirya no hino ukuntu byagiye biragenda, uzosanga kino kintu mvuze kirimo ukuri. Rero Imana iguhezegere cyane. Yari iyo message nashaka dusangire, bikaba bikuryoheye, share this video with your friends. That's yuko hariho umugenzi wawe bishobora gufasha, ugasanga ntaguye muri uwo mutego, canke naho n'igihe yoba ashaka kurongora canke kurongorwa mu muryango utunze, akavuga ati ngiyeyo mfise mindset canke nahinduye ivyiyumviro kugira ngo ntazohave aboneka nabi, kugira ngo ntazohave avana n'umuntu kandi ushobora gusanga yari yamukunze, mugabo ugasanga hageze guca amafaranga ntibari ko barumvikana. Rero reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho tuzatiko turavuga ku kindi kintu gishobora kuba gikomeye, kindi kintu gishobora kugufasha, kindi kintu gishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi, witeze imbere, uteze imbere umuryango wawe, bamwe bari inyuma yawe, uteze imbere igihugu, ongera uteze imbere na Afrika muri rusange.
See you next time.